Mboko banje nimuze mube muri ugaranye mu mazu yanje kugeza bushangashirwe bwanje burangiriye. Nimuze bana banje nimuze mbwitegure, ijwi riva ku Mana rizohamagara ishengero ryose. Uhoraho azorangurura ijwi rirenga ryose, inzamba izovuga akamo k'umumalayika mukuru. Abizera bazohindurwa mu kanya nk'ako gukubita urugohe, tubone gutorwa tugahura na Yesu mwami wacu mu bicu. Kuko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera irangira, umwana w'umuntu atozagaruka gutore umugeni wiwe. Itero rirana Yesu mu mukwe w'ijuru, imyaka yindi ineza n'umunezero. Iyo myaka irangiye tuzogaruka mu biza butangaje, tufatanye kuganza na Yesu mu bwami bwa Mesiya. Iwakubanye nimuze mube muri ugaranye mu mazu yanje kugeza ubushangashirwe bwanje burangiriye. Nimuze bana banje nimuze mwitegure, ijwi riva ku Mana rizohamagara ishengero ryose. Ku musozi wa Elayono niyo Yesu azoshikira, aje gutabara Abisirayeli no kuganza. Ingoma y'imyaka y'igihumbi izotegurwa, ubwami bw'amahoro buhorewe ibihe byose. Nukuko izuba ry'uburenganzira riramuka, umwana w'umuntu azoza mu rugero rw'ukuri. Nimuze mube muri ugaranye mu mazu yanje kugeza ubushangashirwe bwanje burangiriye. Nimuze wana banje nimuze mwitegure, ijwi riva ku Mana rizohamagara ishengero ryose. Mu mazu yanje kugeza ubushangashirwe